nitwa muganga NAHAYO Jackson, mvuka ngaha mu ntara ya Cibitoke muri commune muri hariya mu misozi. Unomunsi tukaba twaramutse duhimbaza umunsi mukuru w'abana nkuko twama tubikora ku ncuro igira 10 witiriwe ubuntu mu bantu. Icyumviro caje kubera ko jewe imbere yuko ngirirwa ubuntu naciye mu ngorane nyinshi cyane gose. Intambara zagiye ziba zaranyomoye mu gihugu cacu c'amavukiro, ndangara mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika nka Mayibobo. Hanyuma mu nyuma Imana irangirira ubuntu, mura n'abantu beza baramfasha banshikana hariya mu gihugu ca Canada aho nakuriye. Hanyuma mu nyuma ndibuka igihugu c'amavuko ndagaruka mu Burundi kwitangira abandi kugira ngo numve ko mu byiza byinshi Imana yankoreye nanje nogira ico nterera cyane ku bana bato. Nibo sanzo mfise urukundo muri bo. Rero kubera ko hari abafise amikoro make, umwaka uhera ntibaronke ukuntu bawuhimbaza hamwe n'abandi. Rero nari niyumvira ko mu byiza Imana iba yaduhaye twobisangira n'abandi, kubera ko kenshi imigisha kuri twebwe tuyironka ari uko dutanze. Ubutangaragira umugisha niko babivuga. Ni kuvuga ibirori nk'ibi bigaruka kuri bya bindi nyene nkabani natwe turabantu babana bajya abana bato. Iminsi mikuru nita ubuntu mu bantu kenshi focus yanje cankwe intumbero yanje ni uramwabonye ko abana benshi atabirato bambaye. Ni kuvuga abari umunsi mukuru atari w'abanyabirato. Ni kuvuga n'umunsi mukuru nibonamwo bajya abana ndababonamo umugisha, kandi kuko igituma mvuze ati ndabibonamo burya buzima narabayeho ngenda miguru wazi. Hanyuma kandi hariho abana ngaha bakubwira ntiturashikana Bujumbura cyangwa turifuza kuba twobona abastare bahari Bujumbura. Rero nkavuga nti Ubujumbura turashobora kubwiyegereza. Rero mu kubwiyegereza ni kujya Imana iyo yaduhezagiye tukarima tukimbura tukaronka umwimbu urya musesekara, aho ko jewe n'umuryango wanje twokwigira muri Sun Safari cyangwa tukagenda za Kenya Nairobi kuri holidays. Turavuga nti uyu munezero toza kugirira hariya uyu mwimbu twagize bikatugirane n'abana n'ugwaruka n'abandi tubana, kugira ngo natwe twumve ko turiko turahezagira abandi nkuko Imana ibirikira duhezagira. Kubera ko tumaze kubigira incuro nyinshi kuko nabivuze iyi ari incuro y'10, kandi uko tubigize umwaka ukurikira turonka n'ubundi mwinshi, tukaronka abagenzi, tukaronka umwimbu mwinshi. Urumva kuri twebwe ni sokre no kwibira n'abandi ko gutanga bizana ubuntu, abizana abantu nabo bakazana ubuntu. Urumva ni ibintu byiza cyane. Uyu muririmbi rero Bface twamuzanye kugira ngo adufashe guhimbaza umunsi mukuru, anezereza abana. Wabonye ko abana bari banezerewe. Mu mwaka uheze twari twazanye mukombozi, mu yindi myaka urumva tugenda tuzana abaririmbyi batandukanye tukanezererwa hamwe kugira ngo duhimbazanye, twese duhimbaza umunsi mukuru twitegurira umwaka mushasha cyangwa turangiza umwaka twarimo turi kumwe n'ugwaruka.